mwishirahamwe akati twararose amakuru duhawe nabo dusanzwe dukorana atubwira yuko mu ibohero rya Mpimba wahoze akora muri mu biro vy'iperereza kambere atarasanzwe ko yatwaye ivyo biro vy'iperereza mu ntara zitandukanye witwa Gerard Ndayisenga ko yoba yasohotse Mpimba akagenda ubu atawuzi aho yoba aherereye. Ivyo rero bimaze igihe ngo aje arasohoka uko yishakiye ataha akaja aragaruka mu Mpimba kurya bita ba prévenir libre. Ivyo mu bisanzwe aba détenus libre bumambarira mu bisanzwe ivyo bigirwa ku banyororo baba bamaze bari mu guheza ikiringo cabo baciriwe n'ubutungane kugira ngo bimenyereze kubana n'abanyagihugu, nibo bareka bakagenda bagasubira bakagaruka hanyuma bakazaba bagataha. Uwo rero turavye dossier yiwe naho tudafise amakuru akwiye mugabo dossier yiwe ntiyari bwagera ahantu yoba uwo mu détenu libre yoja muri uwo mugwi. Twebwe rero tubona yuko kwari kumworohereza kugira kumbure abantu babanze bamenyere ko sohoka kinjira hanyuma agende amazima yo. Guhera kwa gatandatu rero ngo baharinjiye abantu binugwanugwa yuko ari abakozi b'iperereza binjira mu Mpimba baramutora baramusohokana gushika ubu rero akaba atari bwagaruke mw'ibohero. Ivyo rero twebwe tubona yuko ata muntu asanzwe yobikora, ata muntu adafise umuntu wo mu butegetsi amushigikiye yoshobora gukora ivyo bintu. Tugaca tubona rero ko ubutegetsi buri nyuma yavyo kuko mbere ata n'ikintu kiri kubona kiriko kirakorwa canke ngo abamatohoza ko hari umuntu yoba yatorotse. Ivyo rero bitwereka yuko Jean Ndayisenga ivyo yakoze kumbure hari ivyo yakoze cari kimutumye apfungwa murakizi nuko yagandaguye umuntu mukubita ariko aramuhohotera mu biro vy'iperereza ni Matata Augustin arasanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL. Urumva rero twe twiyumvira yuko ivyo bikorwa yabikora kubera ko yabitumwe n'abari mu nzego z'igihugu no munsi akaba rero bariko baramukingira ikibaba mu kumutorokesha canke mu kumukura mu minwe y'ubutungane.